so mu bisanzwe rega ravuga ati kirazira kwigumizamwe ibyo ufise barabizi k'ingoma zihari ariko ikintu kimwe no batera kapera ya Ntiwotobo. Let me tell you this, twe twabonye byinshi ngo agapira karyoha ipasi impossible abo sibo icyizere cyabo ntiwogipima no kubiro. What's up guys, bakunzi ba Era 257 TV murakomeye bivanye n'umwe aherereye kuri micro ni Jackson aka Marcel Joja Free Spirit. Behind the camera dufise umusaza ngahi Muyinga Buhari ni na promoter guys mubandaye mumukurikirana ibintu bimeze neza cyane. Ku rundi ruhande dufise cyamamare ngahi Muyinga bamwitande Romtikila turakwakiriye cyane kuri Era 257 TV. Big thanks Mr. Era TV. Yeah guys. Guys, uno musi twamba twikorera ikiganiro tumenye bega Romti ninde. Romti ni umuntu munini cyane umusiguye n'umusi wohera. Ni inzu y'ibitabo. Ni inzu y'ibitabo. Ni nk'aba basaza twama twumva. Bo ikibazo cya mbere mfise rabona yuko abantu benshi babazi umustar kanaka turakuze ngahe Muyinga nka Romti yagiye akora indirimbo zitandukanye nka Kineneko n'izindi. Rero Romti twe turashaka kumenya ikibazo cya mbere abantu benshi babazi Romti byonyene amazina yawe nyakuri wiswe n'abavyeyi nayahe? Mazina yiwanje niswe n'abavyeyi ahubwo kandi anashima baho bari bubawe kuko nibo batumye imba Romti nimwe mwatumye nibo batumye mumenya banyise Ndayishimiye Renova. Abanda yishimiye murabaza amateka bakora mu gihugu. Neza gose big up sir. None gute umuntu yitwa Ndayishimiye Renova yagiye kwitwa Romtikira? Nimwe kubwira inzu y'ibitabo. Inzu y'ibitabo ibirimwe ibintu byinshi urumva ahantu kubera n'igihe nico gisobanura umuntu urumva igihe ndimwe cyanye Romtikira. Neza gose reka dutegereze ikindi gihe usanga kiko kirantegurira ibirenze bisumba Romtikira. Yeah. Hanyuma Romtikira byagenze gute ngo wisange mu mwuga wo kuririmba? Kuwisanga mu ahubwo nasanze na famille twese niko tumeze. Hariyo abo bita abatimbo abiyeretse cyo nangwa atamba ibintu by'ikirundi ariko je nacenza gukura rero ngera iterambere ryatanguye kuza cyane isanga naririmbye. Usanga waririmbye. Tuvuge ko Romtikira yoba afise inspiration kugira akunda umuziki arafise ahantu yabikuye canke wavutse wiyumvamwe ibintu bijanye no kuririmba? So je navutse vraiment famille yacu twese nabwiye ko turi abanyamuziki. Nasanze nanje ari byo ndimo ndabikora abantu kandi ndashima abantu bantera intege n'abankurikirana kuko ndi je nyene hari ivyo nokora gusa ari abandi inyuma yanje mutariyo vyongora cyane. Dukunda gusanga abantu bamwe mu ba artiste bafise abantu bagiye baza barabenspira akamuha motivation nk'ubu nk'akarero ugasanga ari nk'umukinyi yakunze Messi cyangwa akunda Ronaldo CR7 we nta muririmbyi wowe warakunze atuma wumva mengo nawe wowe umuririmbyi kubwiwe? So mu bisanzwe nko naye nsanzwe nkunda umuziki ariko ari abantu ndaba nkavuga vraiment aba barimo barakora kandi ntambwe yabirashimishije. Mu bisanzwe nareba baruga barema haraba Chris Brown kumwe bakora ibintu ku ma stage ugasanga nabana babahiye ndavuga ati nanje kumbe byantu byanje burya nkuko nikwera country zitaba zisa kandi bundashima aho bigeze. Mwana big up sana kubera urumva waravye kure saha hafi ngo duhave twumva waravye ngaha kubo ngahi wacu tuvuge nti waravye nko kuri Dramati kwa Yoya none ni wumve wateye intambwe uja no muri za Nigeria. Big up sana. Romtikira indirimbo yawe ya mbere wayikoze ryari? Indirimbo yanje ya mbere nayikoze sha muri 2000 nkuko canke 2001 sindabyibuka neza norinda kuraba ahantu mba nanditse ibintu by'akahise. Ko hari imyaka gose gihe kiriyo ariko gusa ni kwera turakora abantu baza kutumenya twarakoze cyane. Mu yandi majambo watanguye ibintu bijanye n'umuziki nawe ukiri umwana?
usanga uri umwana na studio atayuronka utazi promo icarico utazi amapaje utazi kumwene byose ibisabwe byari byo ariko ko umuntu agenda revoriwa usanga wagiye uramenya ibikenewe ngaho mu muziki neza cyane mu bantu bariko barazamuka ngahi Muyinga twogufata nk'umuntu wa mbere kubera hariho nabo nabonye bagufatira kwicitegererezo wobwira iki ugwaruka ruriko ruraja mu bintu vy'umuziki ngahi Muyinga so the first thing ikintu cyambere no babwira nuko umuziki ntuzu ujemo no kwanga ubonye nakarimwe araririmba second ube wiyumvamo ko ivyo bintu zobishobora kwera umuziki nturirimba umwe ibiri ico wumva ngo wafatishije naho zowafatishije numva imwe ntizobihagije canke zibiri bijemwo ubikunda kandi wumva ubifitiye n'umwete kuko umuziki uragoye ariko iyo ukora ivyo abantu bakunda usanga byoroshe usanga wateye intambwe atavyuze neza cyane Romutikira ubu ugerageje kuraba wowe ufise support nk'abantu bashobora kuba bagushigikira canke brand yawe ushobora kwita taba n'abantu bo hafi ba Romutikira ku buryo barondeye bashobora kubwira ati Romutinaha canke wowe ufise management so management zirahari nubwo zidakuze cyane ndashima ivyo zinkorera kuko ni gake shobora kubura ikintu gikenewe muri muzike bahari so na brand yanje ifasha mu bintu vy'imyumvire no kumwe n'umuntu ashobora kuba yo branding umuziki wiwe aho bari bubaho kandi ndazi niho bari bariko barambona ndabakunda sana neza cyane yeah guys tubashimire cyane twari kumwe na Romutikira twari kumwe na Buhari twari ngaha muri stade umuco ngahi Muyinga twariko turaganira na Romutikira umustari wanyu mukunda cyane muganibaza yuko mukudusezera yogenda duhaye akapera y'indirimbo yiyumviriye muziwe turashima cyane so mu bisanzwe legal ravuga ati kirazira kwigumizamwe ibyo fise barabizi kingoma zihari ariko ikintu kimwe no batera kapera ya Ntiwotobo let me tell you this twe twabonye vyishingwa agapira karyoha ipasi impossible abo sibo icizere cabo ntiwogipima no kubiro yeah guys tumushimire cyane bana ufise impano guys muriko muradukurikirana hari kuri Era 247 TV mubandaye mudukurikirana mukurikirane Romutikira mukurikirane Buhari tubandanye dutera imbere Muyingi wacu tuhateze imbere murabona dufise n'impano zikomeye cyane turabakunda cyane bansezere ja bless yeah